gusimba simba ntikuzobuza abantu kuzorimbuka, gutunga Bibiliya ntikuzobuza abantu kuzorimbuka, yo kuzobuza abantu kuzorimbuka, yo zo kwiruka uburungiyo. Wavyumvise neza? Kuririmba ntibizobuza kuja muri Gehinomu. Ikintu kizotuma utaja muri Gehinomu ni kimwe, nuko wihana. None ko wambara ikivutano kandi ukabegwa, mugabo mu mutima nawe ari ibyaha. Wari ukwiye kwihana, kuko ni wihana uzoja mu ijuru, ariko nutihana Gehinomu yakurindiriye. Ntubifate ibisanzwe ngupfe kwihorera gusa, ntubifate ibisanzwe ngupfe kureka mukora ibyaha ibigira nkana mugaca mwihorero. Reka ndabikubwira hanyuma mbetse. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Imana ivuze ko baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ko ijambo ryayo rirarema. Ivuze ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze abakozi dufise imigabo yo gushishikara, Mana dufise imigabo yo kugukorera neza. N'ubu Mana dufise imigabo yo gushishikara, n'ubu Mana dufise imigabo yo kugukorera neza. N'ubu Mana dufise imigabo yo gushishikara. Turabahaye gake wese, n'abariya b'inyuma gake. Ubwo turashimira Imana Data wa twese tugiriye ubuntu guhagarara mu ngoro y'Imana kuri iyi tariki ya 27 ukwezi kw'indwi 2025. Imana nishimwe. Je nafize igituma mvuga n'Imana nishimwe, we naho tobitahura, je mfise impamvu. Hari impamvu Yesu abikora, siko none ngira ngo tuza twaramenyanye hasigaye gusezerana. Hari utanzi none ngo tumwibwire, ngira gutya baguma bagwira. Nitwa Horicubonye Eric Louis Kayero, uko bavuze hariya mu muryango. Turafise umuryango uko ndafise abana 10 bo mu burabwi wanje, ndafise n'abandi Imana yagiye iranyongera kuko mu nzu turiyo turi 15, kandi Imana ibikora neza. Rero baradutumye kubaramutsa, kandi hari n'umukozi w'Imana twavuganye mu kanya gahize, bavuze ngo tubaramutse mwakire intasho zabo.
tugomba dusoma amajambo y'Imana no muzi turanyaruka ubwo tutarasoma ijambo ry'Imana. Nabonye abantu bahagurutse bariko baraduhagurutsa nk'abashitsi, hari n'abandi batahagurutse. Sininda kubavuga amazina, hari abantu bashika bane ngaha, je numva no hakaze nk'abashitsi naho bicaye kure, kandi ko baje Imana nishimwe. Nico gituma nabise abashitsi, kuko ntibari bwanyumve, kandi ujya muntu yabahaye inkuru ejo Imana ibahezagire cyane. Imana muduhezagire kuko yabahaye inkuru nziza ngo baze kuraba, reka gaca habona bwa ukuvuga je sinavutse n'ijuru, mwebwe mutari bwawe, sinavutse n'ijuru, jewe nabigishwe n'ubutumwa. Kuvuga ukuguru kumwe ni kurekure, ukundi ni kugufi. Nagiye ahantu kuvuga ubutumwa n'ubu bacasigara bavuga ngo haje umuntu yavuga ubutumwa bafise ukuguru kumwe. Simvise kumwe anabiri mugabo ntangana, ari siko navutse, aho ibyakona ndabifise kuko ujya mukozi w'Imana twakoranye ikiremba ngenda neza kandi nkomeye. Yesu abigira ukuri rero kugira ngo bikunde nshobore kuvuga ubu butumwa ndiko ndavuga, kandi ubu butumwa nyene nibwo bwaswe no kunyica. Ko maze kugarukira imbere y'urupfu inshuro zirenga 3. Abandi nababwiye nti Imana ntiribwa. None hari uwo kwica Imana? Uwo yihera sanga. Abandi bagize umugambi ngo bamuburozi, je nta kibazo, kuko isumu ndamaze kwijya 3, kandi nta kwa muganga nagiye, nta n'iyindi miti nanyoye. Gusijyanye mu bahagirira ingorane kuko bavuze bari bagize umugambi ngo umuntu umaye isumu mu mata ntakira. Jewe nca ndanywesha ndaheza, pejeje ubundi nawe atarukirako yaragodotse. Si uwo mw'ishengero ry'iwacu, yari uwundi wo mw'ishengero kanaka, yaragiye kuko narakinywesheje, hanyuma rero baracisha mu mazi kwa kundi mugabo basanga ntikahetse. Anywesheje nyene yaciye agodoka, mugabo je nanyoye twose sinagodotse, acari ku kivi. Twebwe dufise imigabo yo gushishikara no gukorera Imana gute? Dufise imigabo yo gushishikara no gukorera Imana neza. Muri uyu mwanya muto y'iminota mikeya dufise, nababwiye ngo tuje kwinjira kwaje gutekera. Ngomba ndakubwire nawe waje nk'umushitsi ko mubifise Imana ishimwe, kandi ko wazanye ibyaha ntuje kubitahana, uje kubizanira Yesu, kuko Yesu aracariho kandi aracakiza. Yesu aracahari. Yesu aracaharira, siko none? Mbega turi kumwe? Muri ngaha? Bwira mwicaranye ati ntuhombe kandi wacu. Bivuge rwose ntacyo bitwaye, mbwira mwicaranye ati ntuhombe kandi wacu. Mfise ijambo ry'Imana ngomba ndakubwire mu mwanya muto. Kubera ko njya kubwira abantu bari uburyo butatu, reka ndakubwira irindi ngomba unyigishirize kandi ariryo ngira some. Mbwira mwicaranye ati gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfa. Hariho abatabivuze, hariho abatabivuze. Nabwo muri nyuma no mu bivuge, mbwira mwicaranye ati gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfa. Kuko bimwe byarapfuye biza byagiye, mugabo kutongo cyakaba hari icyo usigaranye, ugira ube maso kuko nacyo nyine kirapfa. Ariko sinakwifurije ko bipfa kandi wacu. Mubwire ati ntuhombe kandi wacu. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana.
soma ahantu habiri gusa kandi dukoresha umwanya. Ahantu habiri, igitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Duhere ku murongo wa 2 handitse ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko ata bikorwa byawe nabonye bisozereye imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ubyitondere wihane. Dusubiremo hajya ku murongo wa 3. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ubyitondere ukora iki? Genda hariya kuriya murongo wa 20 iki gice nyene. Mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugura urugi ndinjiriwe dusangire. Mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugura urugi ndagira gute? None uragomba kwinjiza Yesu. Ni bangahe bagomba kwinjiza Yesu? Yesu nabaheza ati ntubigire nk'umugenzo, ubyumve mu mutima ko ugomba kwinjiza nde. Ubwire ube maso kandi wibuke ingene wakiriye, ibyo wakiriye ubyitondere, hanyuma ukora iki? Kuwa kangahe kwa 5 dushitse ngaha nigije ijambo ry'Imana rivuga ngo wihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Ejo twavuganye ijambo ry'Imana rivuga ngo murondere uhoraho bigishoboka kwagira gute. Birashoboka ko uno munsi ubyumvise yoba nijyanye mutazosubira kubyumva, kuko uno munsi abantu babimenyereye. Abantu ntibanyambwi baranyanyasa. Turatunze banyambwi cyane mu rusengero, turatunze banyambwi mu rusengero banyanyasa bagiye gukora ibyaha bacubura ntibacumita. Babucumi baragwiriye. Bari mu ngoro y'Imana, umuntu aracumura ntacumitwa agaca yicarira gusa akibera mu ngoro y'Imana. Ariko ijambo ry'Imana numvise mu mutima, Imana yagumye isunikira ko ijambo ry'Imana nagumye ngoreye ngo ndakubwire uyu munsi tugira dutandukane. Nagira ndakwingingira ijambo, gira ube maso ukomeze ibisigaye bipfe bigira bigire gute? Ukomeze ibisigaye bigira bigire gute? Amaze kubyemera. Ariko nawe utabyemera wari ukwiye kubishishikara. Jya twari twicaranye na kumyenda ndamubaza nijya koraniya Padiri. Padiri mwambara neza, mwambara neza mu kuririmba kwe. Mugabo nabonye umukozi w'Imana umwe yavuze ngo gushaza kwanyu ntikungukwaye. Reka gushaza kurukoba gusa, mugabe iby'agakiza warabitaye. Iyo uba wari uwundi wari ukwiye kwiyumvira ku Yesu. Ntuzi igihe usigaje, umwanya usigaje kubahamisa nawe uzi. Hari naho uno munsi ndiko nakubwira ubutumwa kandi ayijyanye umumbonye tazosubira kumbona. Uno munsi birashoboka ukaba winjiye mu ngoro y'Imana kandi ni byiza, mugabe ejo hiwawe ntaho uzi. Ntabonye uwundi muririmbyi yarinze neza, ariko ararimba yavuze ngo sigitangaza kubona ariko ndaririmba ngaha, ejo ushobora kumva nitazike. Mbega Yesu yoza woza. Hariho amakorali yaririmbye ngaha kandi mwatubwiye ubutumwa bwiza, mugabo najugumiye. Aho nari nicaye nagize ubwoba. Hariho abaririmbyi bamwe numvise bariko bararimba bavugishwa n'Imana ngo gusimba simba ntikuzobuza abantu kuzorimbuka, gutunga Bibiliya ntikuzobuza abantu kuzorimbuka, yo kuzobuza abantu kuzorimbuka, yo zo kwiruka uburungiyo. Wabyumvise neza? Kuririmba ntibizobuza kuja muri Gehinomu. Ikintu kizotuma utaja muri Gehinomu ni kimwe, nuko wihana.
ukabegwa mugabo mu mutima nawe hari ibyaha wari ukwiye kwihana kuko ni wihana uzoja mu ijuru ariko nutihana gihonomi yakurindiriye ntubifate ibisanzwe ngo upfe kwihorera gusa ntubifate ibisanzwe ngo upfe kureka mukora ibyaha ibigira nkana mugaca mwihorera reka ndabikubwira hanyuma mbetse nagomba bwira uyu muntu uri ngaha maze iminsi 3 niko nabikubwira uyu munsi ugira gatatu maye ndabikubwira uyu munsi ugira gatatu niko nabikubwira kuko warakoze ibyaha byaze kubyihana mbega ndababaza ikibazo kimwe murabinkundira ndababaza reka cyane cyane ndagiherereze mu banyeshuri ikibazo nagiherereze mu banyeshuri banyeshuri murimo izambaga turaba abanyeshuri naho turiko turihuta reka twigishe tubibire umwami ejo umwami azobitubaza nitutabikora neza ntituzovuga ngo bwari bwije twariko turihuta banyeshuri muwazana ikibazo akakubwira ati jewe iyi ni kaye y'amanota wewe genda wikure amanota wafashwe mu ikosa wiga mu wa 8 cyangwa mu 9 cyangwa mu 12 ntabwoza gaca bavuga akaye k'amanota ugenda wikura amanota ikibazo abanyeshuri wo kwikura ngaho ikibazo kirazo kandi iki kibazo ni cy'umwana umwe umbwira kije no kwikura nkayo kira ningoga kugira ngo tunyarutse wo kwikura ngaho kira gutya ati je no kwikura nkayo nyarutsa wo kwikura ngaho nk'abiri nk'atanu wo kwikura ngahe none nka rimwe ryo ugikuye iki jewe bazanye ikayido ca nizimbuza siko none bisigura ngo kwihana byari byoroshye mugari ikibazo ni kimwe abantu bariko barareka kwihana ngo kwihana bamwarimu baca babimenya bo kwihana nkavuga ngo narasambanye bapasitori baca babimenya none babimenye nkazoja mu ijuru nuko babimenye ukazoja muri gihenomu icoroshe n'icyaha ihane kugira ngo uzoje mu ijuru kuko nutihana gihenomu irakurindiye nutihana gihenomu irakoze iki nasomye ijambo ry'Imana rimeze neza kuja kwasoma handitse ngo hari igihano gihambaye ku muntu aca inzira kandi uwanka guhanwa azopfa ni mu gitabo c'imigani nagomba mbwira uyu muntu ibyaha urabifise kandi harageze ko dutandukana hari umudamu ngaha yaraza kuvyihana mugabo urazi kunyegeza abantu ngo sengera ngo narifuje wifuje ibiki kandi warasanga kazuga kati korose kwa mwarimu cyangwa kwa pastor nta kibazo jewe nshaka kati korose nako mwarimu atatazi mugabo warukwiye kwihana bakobwa bacu murakora ibyaha mugaca mubinuma mukihorera kandi Imana ishimwe n'ubu ndabona Yesu nahabwa icyubahiro siko none igaje kuvuga Imana ishimwe kuko nababwiye ntababonye si sawa none twihane kugira ngo tuzoje mwabantu muri ko mukoresha abakozi Imana batabara mwabantu muri ko mukoresha abakozi na mama bakoresheje Yesu abatabara kuko ajya mahera ya mukozi wabumije aracavuga imbere y'Imana naho mara imyaka 100 aracavuga imbere y'Imana ushika ubyihane kuko nutabyihana ngo mubiheze neza haraje igihe bireza bakubwira inkuru haraje igihe kuko Imana yabwiye ngo igihe kirageze kandi niki kigira gishike ibyahanuwe byose byuzure kuko ubwami twari
ivyo abantu bari bizigiye ko bikomeye bizonyigazwa, ivyo abantu bari bishimiye byo gutera imbere bizokamangana, kuko nta muhinga k'umuhinga n'umwe azoshobora guhagarika ivy'Imana ivuze. Mana yavuze ngo nitubabwire, nimwitegure, nimwihane, reka kaboregwe, reka gusambana, reka kwiba. Abantu bariba, abantu bakiba n'Imana. Bigira 10 by'Imana mwarabimaze, muriko murabirya mwirira. Kazima ntaco twarahezagiwe, ukama muri twarahezagiwe. Sogo muri twarahezagiwe, amaherezo zosanga wagiye muri Gehenomu. Singurura ijambo rimwe ndahejeje hariya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Gitabo cyo gusubira mu byagezwe 3:2. Ariko mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Kamanya tuvizaho kubirondogoramo, abantu bariko barasambana kugeza aho basambana mu buhinga bugezweho, abantu bagasambanira mu matelefone. Ahandi naho nasomye ijambo ry'Imana ngo bariko basambana n'amabuye n'ibigegene. Nta mwanya duvizaho kurinda kubidona, warukwiye kubyihana. 2:3 ku murongo wa 28. Umviriza nakubwiye wewe, unyumvirize ijambo, niwe ndiko ndabarira, niwagombura aja kwihana, nutabishaka naho nta kibazo. Sinje kugutora nkuko nahora ndabibwira abantu. Mugabo ngani bari kumbwira ati kurayo nka batanu, nabazana. Nahajya mwari muhagaze ngaha mu makorari, hariho abantu bashika 2 najugumiye kweli ndababonye. Ko mwari ko muraririmba mu ikorari mutari mukwiye no kuririmba. Egiye mukabura muririmba muri ya mashuri hanyi ntimuririmbe muri rusange. Ntazone. Ntabwo wumva kwa Mana. Ahantu mwebwe murahumva neza. Ahantu muraha agaciro mwebwe. Muciye mu njana rero. Oya ni mugaruke, si sawa none. Ntituriko turaja mu ijuru none. Ku murongo 2:8 handitse ngo kuko ari hanga ry'abantu batacu bibatse, atabwenge buri muri bo. Iyo baba abanyabwenge ngo kwibajije ibi ngo kwiyumviriye ivyiki, ngo kwiyumviriye ivyiki, ivy'iherezo ryabo. Iyo mwari abanyabwenge, kuririmba sivyo twari gushira ku mutima cyane, kumenyekana kwa pastori cyangwa kwa mwarimu sivyo twari gushira ku mutima cyane, twari gushira umutima ku iherezo. Kuko Imana ikiravuga ibi, Imana ikirakoresha abantu ko Imana ebade. Aha anje kuba ndiko ndagenda gutya, sindavyishuka urukundo rw'Imana. Naho mu bintu bitoroha, agira umwanya ashima Imana, kandi ndashima Imana. Nawe umeruka gukora kwa gatatu, n'abantu b'iwanyu hari ababikoze neza. Hari abantu b'iwanyu bagomboye kwa muganga ntari bariko barayaka miliyoni 2,000 ngaha. Nanjye ntagira na rumwe. Ega Yesu ameze neza. Nawe ubigomba pastor, nawe ubigomba baragiye, kandi bari bahezagira. Gusa sindabaze kubona aza numva mbwiye ngo nduha naka mugabo sinamumenye. Kuko nari nagiye ndakumenya nashaka kubwira n'Imana ibiheza ngira kagokora mu. Ariko nyumviriza neza, iyo wari uwundi wari ukwiye kwiyumvira ku iherezo ryawe, kuko gusambana ugacugumuza gusangira, reka n'ubu hamadukora ko mugabo hapfa twahurutse. Kuko abantu benshi bagiye kwihamagarira urupfu, mugira mupfa imvu zagiturumbuka. Kandi kibabaje ni kimwe, warabinumye ngo hageze kupfa uzoca wihana, mugabo kibabaje ni kimwe, hariho abantu bagira bapfa imvu zagiturumbuka. Hariho abantu batazoronka umwanya wo kubonana na ba mwarimu. Hariho abantu bazotambuka bariko baratembera bagwe bace bapfa, kandi bizi ibintu bigiye kumara igihe kinini. Kuko hari imvu ziteye ubwoba, n'izitari bwaze zigira zize. Kuko mu bintu Imana yabwiye
ntibemera kwinjira mu ijuru, n'abari kuza kwihana mwabatangiriye, mwabaye nk'abahagaze mu muryango, muri ko mubuza abantu ubwami na mu bwanyu mutariko murinjira. Igiri bakuremo cyo kubera ciza mu bwo kwihana, kandi wihanye uzoja mu ijuru. Abandi nanjye ndababaza, kandi handajeje kwigisha, Imana ibahezagire, ariko namye mbaza ikibazo. Mwewe mwaciye ku rurimi rw'igiswahili, twe na twebwe turahendahenda n'ahatari cyane. Namye mbwira abandi ntigifaransa sinarose umwanya wo kuciga, mugabo si byisi wonyiba. Hari igihe usanga nyene byikubisemo Yesu, ugasanga yagize akantu nyene ka bwa bwenge bwiwe burengeye ubw'abantu, ugasanga yabikoze ukuntu. Hajya hari inzoga muri no minsi basigaye bakandika ko ngo niraha tangawizi. Hajya mwebwe raha urazi icari cyo? Mviriza mwe muborerwa, mwe murazi raha icari cyo? None harageze ko dufata amaraha tutarashika kwa Data, ntiharagera ko twinjira mu munyenga tuzowujamo nitwashika kwa Yesu. Ubundi nawe namubwiye ibyo acambwira ngo none hajya enereje n'icyaha. Aenda bibariza kandi abantu munywa fana, nemba ari citro canke ni coca canke atari jowe coca, Imana yanyangiye kuyinywa, je coca sindayishira mu nda kuko ndasize mu nda, nawe ndayinywerenga hano shika hajya mu rugo wamaze kubimenya ko ndayinyoye. Mugabo wayinyoye nta gicumuro wakoze. Mugabo ndababaza, mwebwe kuri rya citro munywa canke kuri rya coca baranditse ko urugendo keza inzoja kuri Wabati mutake na pastori itangura kuja iragorana mu mubiri nyerukuru. Mugabo ubundi hariho bigeze bandikira ngo ntureze ingingo, hariho bigeze bandikira ngo ntureze ingingo. Mwe musoma igiswahili enereje yanditse ko nywa zingahe, none banditse ko zibiri kubera iki? Naho twihuta reka tubaciko siko none banditse ko utarenza zibiri kubera iki? Bagaca bandika ngo mudamu yibungereze ntukore gute, bagaca bandika ngo utarakwiza imyaka 16 ntunywe. None ni kubera iki? Bakozi b'Imana twitegurira n'akazi, muraza akazi twitegura, mu bavuga butumwa twitegura n'akazi, kuko abapastori bagiye gushingira abantu ibabyara, bagiye gushingira abantu. Ibi n'inzo nabonye muri izi nzozi niyerekwa nabayemo, bagiye gushingira abantu ntibabyare, kandi ari bo biyotse. Bakobwa bacu muragabe rero bagira ajya Satani sumuni sikicucu gose, je gusa namwisha umuntu w'umuhindi, narabuze n'icyo ndamwita Satani haki, narabuze n'izina n'umuntu. Bakobwa bacu ngenda ndabwiraga ari ngiri jambo ngomba mvuge mu mvugo mbabarira natwe mvuga muraje kwitaho. Ajya zijya enereje muri ko muranywa, wowe ukazinywa uhejeje kuva mu bihe byawe, vuye mu mihango yawe ikugira ingumba, bivanye n'amaraso ufise uzosanga yakugize ingumba. Pasiteri azogushingira kwa kundi babigenza kuko ni bango ryabo, mugabo tuzorindira kuri bwibaruka umwana duheruwe. Ni wajya kwa muganga barapima bati urakomeye, mugabo imyaka uzomara uzopfa uko nyene. Bandi namye ndababaza, hariho n'ibindi biyoga baja barakora uno munsi, bariko barabikora. Hariho umukirisa nyumugi ibintu na leta yiyama, ibanze natwe twe na pastor kuja tureka, ibanze natwe twe na mwarimu tworeka, kandi na leta ivyiyama. None ko mwirirwa murazinywa, kuko barabikora bakabishiramo urumogi, bakabishiramo agapiripiri, bagaca babishiramo isukari ngo niza bakizwa n'iziborera. Nawe wanyoye urumogi woreka kurureka, kandi natwe baruturamije kugira ngo turare turagenda ijoro ryose iminsi 5 izohere udahagaze, ugenda nk'akamodoka. Suburozi none wewe utasaze cyangwa utari mu burozi
bakubwira ngo duge kibimbi uri kuri kudahagaze ukabishobora iyo baba bandi mwari mukwiye kwibaza kwiherezo ibi biriko birabera ngaha munsi y'izuba bakundwa ba Kristo hari hageze ko turobanura ibidahwana iyo muba abandi mwari kwibaza kwiherezo reka tubireke nta mwanya wavyo ni amajambo y'Imana kirube maso ukomeze ibisigaye bigire gute kuririmba waririmba ni vyiza gusenga wasenga ni vyiza mugabo kuborerwa bizokubuza kuja mu ijuru gukora ibikorwa wabikora kwinjira urinjira mugabo uko gusambana ugaca ubigumana bigiye kukubuza kuja mu ijuru kuko hirya y'ejo aho upfira uzoca uja muri Gehinomu ibindi byose wabikora ni vyiza mugabo warivye uca urinumira nta mwanya dufise wo kubidona aha n'abantu batatu mfise ngaha bivye amahera hari uwivye 96,000 n'undi yivye 1000 uri ngaha aneko ndiko ndamubwira ndamubona yibata ndayejeje sawa heza ke bwira uwo mwicaranya tuje kwihana ntubombe kandi wacu baze kubivuga hindukirira uwo mwicaranye mubwira tuje kwihana n'uwombe wacu amajambo y'Imana Yesu nabahezagira ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatanezera